Iyi ni radio BBC Gahuza Miryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahaye mwiriwe n'ikaze bakunzi ba BBC Gahuza Miryango, izi n'ingingo z'amakuru yo ku munsi wa gatanu itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu. Victoire Ingabire, umunyapolitiki atavuga rumwe na leta y'u Rwanda, yaratawe muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB inyuma y'itegeko rya sentare ryo kumugira ko amatohoza. Umuryango wiwe wavyakiriye gute? Kurakara ko tuzi ko na byaha mama yakoze, ariko tukaba dutinya ko ubutegetsi bw'u Rwanda bushobora kuba bushaka kongera kufungisha mama, cyane cyane ko muri uwo mwaka igihano cye cyari kurangira. Sentare yobahiza ibwirizwa shingiro mu Burundi yemeje ivyavuye mu matora y'abashinga amateka n'abajinama ba komine yabaye kwigenekerezo rya gatanu y'ukwa gatandatu uyu mwaka. Umugambwe Iprona wavyakiriye gute? Twashimye na gato kuko naho tutoyituye yategerezwa kubona ko ivyabaye bitari vyagenze neza, ariko kwibwirizo shingiro rihejeje kubagira rikavyemeza cyo muganga w'abadasigara utigenda mukorera abarundi. Mu Burundi kandi haravugwa urupfu rwa Emile Mworoha, yarayashengeye afise imyaka 85 azize ingwara mu gihugu cy'Ubufaransa aho yaramaze imisi yivuriza. Tubafitiye n'ikiganiro c'abaza muganga, aya makuru ayobowe na Mark niyo nkuru. Idani David Jose ni mukanya Jacques Nitege haje dusomera ayavugwa ku isi. Ministre w'abanyamahanga wa Iran yamaganye uburakari bwinshi icyo yise intambara itagira impuhwe yuzuye ubugome bukabije n'akarengane Israeli yashoje ku gihugu cye ubwo yavugiraga i Geneve. Abbas Araghchi yabivuze mbere gato ibiganiro n'abagenzi be bo bashinzwe abanyamahanga bo mu Burayi barimo kugerageza gushakira igisubizo aya makimbiranye binyuze mu nzira za diplomasi. Yongeyeho ko Iran yiyemeje kwirwanaho n'imbaraga zayo zose. Ambasaderi wa Israeli muri ONU i Geneve Daniel Meron yavuze ko ibikorwa bya gisirikare bya Israeli bimaze icyumweru byagenze neza ku buryo budasanzwe. Yongeyeho ariko ko ibitero byo mu kirere bizakomeza kubera ko intego za Israeli zose zitari zagerwaho neza. Bwana Araghchi harimo guhura n'abaminisitiri b'abanyamahanga b'Ubwongereza, Ubudage, Ubufaransa na Kaja Kallas ushinzwe ububanyi n'amahanga mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Hagati aho iyi ntambara Israeli yashoje kuri Iran irimo nanone kuganirwaho n'akanama ka ONU gashinzwe umutekano ku isi. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yabwiye inama y'aho kanama yabereye New York ko isi iri mu kwiruka igana ikibazo gikomeye. Abwira Amerika mu buryo buteruye, Bwana Guterres yahamagariye impande zose ndetse n'abandi bashobora kwinjira muri iyi ntambara gutsimbakaza amahoro. Yavuze ko kwagura iyi ntambara bishobora gukongeza umuriro bitoroshye kuzimya. Abashinzwe ubuvuzi mu ntara ya Gaza baravuga ko abantu batari munsi ya 34 bishwe, benshi muri bo bari hafi yatangirwa imfashanyo y'ibiribwa rwagati muri Gaza mu bihe bibiri bitandukanye bivugwamo ingabo za Israeli. Abandi 11 nabo biravuga ko bahitanywe n'igitero cy'ingabo za Israeli zirwanira mu kirere. Ni inkuru ya Mike Thompson mugezwaho na Yvette Kabatesi. Abantu 23 ngo baba bishwe mu gitero cy'indege za Israeli mu gihe bari bategereje guhabwa ibiribwa aho bitangirwa n'umuryango utabara wa Gaza utavugwaho rumwe. Ministeri y'ubuzima yaho iyobowe n'umutwe wa Hamas
ivuga ko abari bo bishwe nyuma mu bantu babarirwa muri 400 bapfuye bagerageza gushaka imfashanyo ahantu nk'aho kuva hatangira mu kwezi gushize. Umuryango utabara muri Palestine Red Crescent utangaza ko abandi bantu 11 bishwe mu gitero cya Isirayeli ku nyubako ituwemwo hafi y'agace ka Deir al-Balah. Isirayeli yo niragira ikitangaza kuri ibyo. Urukiko rwo muri Kenya rwanze kuburanisha urubanza ruregwamo impirimbanyi yatawe muri yombi izira gushyiraho urubuga rwa internet rufasha abantu kwamagana umushinga w'itegeko rishya rigenga imari. Polisi yavuze ko ibi byabangamiye email z'inteko nshingamategeko kandi bigomba gufatwa nk'ihohotera ryo kuri internet. Umucamanza yavuze ko ubushinjacyaha bwananiwe gutanga ikirego gifatika bushinja Rose Njeri. Ifatwa rye ryamaganwe cyane n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu. Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abanyamategeko muri Kenya yavuze ko iki ari ikimenyetso cyerekana ikandamiza rikorwa na leta. Umwaka ushize abantu batari munsi ya 50 barapfuye igihe igipolisi cyari mu gitatanya imyigaragambyo y'abaturage bamaganaga gahunda yo kuzamura imisoro. Minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani Giorgia Meloni yakiriye inama igamije kuzamura iterambere ry'ubukungu muri Afurika mu mugambi ugamije kugabanya umubare w'abimukira binjira mu Burayi mu buryo butemewe n'amategeko. Abayobozi baturutse mu bihugu byinshi bya Afurika bitezwe muri iyo nama i Roma ndetse n'umukuru w'akanama k'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi Ursula von der Leyen. Ni inkuru ya Paul Moss mugezwaho na Prudent Sengiyumva. N'umushinga witwa Mattei Plan witiriwe umunyapolitiki w'umutaliyani wazanye impinduka mu rwego rw'ingufu mu gihugu. Ushobora kuzashyira miliyari zirenga 6 z'amadolari mu mishinga ihuriweho y'ishoramari hibandwa cyane ku ngufu by'umwihariko. Giorgia Meloni, minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani, yasobanuye ko ibatari ugufasha mu buryo butagira inyungu. Avuga ko ibihugu bya Afurika biramutse bikungahaye abantu bake baturukayo aribo bazashaka kujya mu bihumbi by'abimukira bagerageza kwambuka bayikeza inkombe z'Ubutaliyani buri mwaka. Ababinenga ariko bavuga ko miliyari 6 z'amadolari zidahagije kugira ngo zihindure ubukungu bwa Afurika mu nzira ifatika cyangwa ngo zibe zatuma abo bashobora kuba bimukira babona impamvu yo kutagenda. Abasirikare batari munsi ya 34 biciwe muri Niger mu gace gakunze kwibasirwa n'abarwanyi bagendera ku matwarakazi y'idini ya Kisilamu. Minisiteri y'ingabo yavuze ko abantu babarirwa mu magana bitwaje imbunda bibasiye ikigo cya gisirikare cya Bani Bangu kiri hafi y'umupaka na Mali na Burkina Faso. Yongeyeho ko benshi mu bitwaje imbunda bari kuri moto. Abasirikare bahiritse ubutegetsi bwa perezida wa Niger Mohamed Bazoum bashize imyaka 2 bavuze ko umutekano muke ariyo mpamvu y'ingenzi yabiteye. Inyeshyamba zigendera ku matwarakazi y'idini ya Isilamu mu karere ka Sahel zatangiye ibikorwa byazo byo kwigomeka ku butegetsi muri 2012 ubwo zigaruriraga akarere ko majyaruguru ya Mali. Hanyuma ibikorwa byazo byaje gusakara mu bihugu bituranye na Mali birimo Niger na Burkina Faso. Nina. Urakoze Jacques Niyitegeka. Idonido rya makuru tuyahere mu Rwanda. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwaraye rutaye muri yompi umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Victoire Ingabire nyuma y'uko umucamanza ategekeye ko atangira gukorwa ko iperereza. RIB yavuze ko yatangiye iperereza bisabwe n'ubushinjacyaha. Ku munsi w'ejo Ingabire yari yiriwe mu rukiko atanga amakuru ku byo yavugwagaho mu rubanza rw'abantu 9 bivugwa ko barabayoboke badarfa umurinzi. Iri tsinda rikurikiranwaho ibyaha birimo kuba mu mutwe w'abagizi ba nabi ndetse no kuba bari mu mugambi wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda, ivyo bo bahakana. Inkuru ya Jean-Claude Mwambutsa i Kigali. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB nirwo rwatangaje inkuru mu butumwa rwashyize ku rubuga rwa X. RIB ivuga ko akurikiranywe mu rubanza rumwe n'ururegwamo abarimo Sylvain Sibomana ndetse n'umunyamakuru Theoneste Nsengimana. RIB ivuga ko bakurikiranyweho ibyaha birimo kurema umutwe w'abagizi ba nabi no kugira umugambi mu bikorwa byo gukurura imvururu muri rubanda.
ifatwa rya Victoire Ingabire ryabaye nyuma y'amasaha makeya umucamanza asabye ko akorwaho iperereza nyuma yo kuvuga ko atanyuzwe n'ibisobanuro byatanzwe n'umunyapolitiki. Urukiko rukuru rwari rwahamagaje Ingabire ruvuga ko rumukeneyeho amakuru ku bimuvugwaho ariko ko atari yahamagajwe nk'ukurikiranyweho icyaha. Kuri bamwe ifatwa n'ifungwa rya Ingabire risa n'iritaratunguranye. Hari hashize iminsi anengwa cyane ku mbuga nkoranyambaga ko ashyigikira imigambi yo kugirira nabi ubutegetsi bw'u Rwanda. Umwaka ushize nabwo umukuru w'igihugu Paul Kagame nawe adaciye ku ruhande yari yikomye uyu mutegarugori. Naho aba bandi ba Ingabire n'abandi Ingabire suye ariko twarekuye bari twagiriye imbabazi akava mu gufungwa, yari afunzwe n'uba bakirimo, ariko hasohokeye niyo neza yitura abanyarwanda. Buriya nta amaherezo ntabwo azaba meza, uramwihorera akarwana n'ikimurimo kibi kikaba aricyo kimugiraho ingaruka. Ibyabanjirije ifatwa rye byari byaciye amarenga. Ingabire yabanje kwitaba urukiko ruvuga ko rumushakaho amakuru ariko ko atahamagawe nk'umuntu ukurikiranweho icyaha. Ingabire yemeye ko hafi ya bose mu baregwa abazi ndetse ko bari basangiye umugambi wo kumufasha gushinga ishyaka Dalpha Umurinzi, agahakana ko ntawahuriye n'amahugurwa afatwa nk'icyaha. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, i Kigali. Urakoze Jean Claude Mwambutsa. Inyuma yo kumva iyo nkuru yo gutabwa muri yompi ya Victoire Ingabire, twashatse kumenya ingene umuryango wiwe wavyakiriye, maze ganira na Raisa Ujeneza umukobwa wiwe aba mu Buholande. Ntangura ndamubaza ryari ariko kuvugana na mama wiwe. Mpereka kuvugana na mama ejo. Mwakiriye gute amakuru yuko yasubiye gutabwa muri yompi? Kurakara ko tuzi ko nta byaha mama yakoze, ariko tukaba dutinya ko ubutegetsi bw'u Rwanda bushobora kuba bushaka kongera kufungisha mama, cyane cyane ko muri uwo mwaka igihano cye cyari kurangira. Ubu ngubu dutegereje kumva amakuru kuba bamutwara, nta kintu twamenye. Ntabwo muranabasha kuvugana n'umuhagarariye mu mategeko? Oya, nawe twamubuze kuri telefone. Umubyeyi wanyu si ubwa mbere afunzwe mu 2010, yari yarafunzwe mu 2013 arakatirwa gufunga imyaka 15 ku vyaha byo gupfobya jenoside no gukorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Mu mwaka wa 2018 yari arekuwe ku mbabazi za perezida. Mu mwaka ushize naho Perezida Kagame ubwo yari kwiyamamariza kongera kuba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, yaramwihanangirije ko ahagarika kuvuga amagambo asebya igihugu no guhungabanya umutekano. Kubera iki se yakomeje kubikora kandi yaramwihanangirije? Mama ntago bashaka gusebya igihugu. Mama akunda u Rwanda, yahisemo gusubira mu Rwanda, yahisemo kuhaguma, kandi n'igihano cyo kirangije ntabwo yahitamo kuva mu Rwanda ngo abijye kandi hantu. Mama ariko akaba ari umupolitisiye ubona ibintu mu Rwanda bitagenda neza, akaba ariyo mpamvu bashaka kubigaragaza kugira ngo abategetsi b'igihugu bashakishe uburyo bwo kubihindura, bwo gutera imbere. Ntubuse mugiye gukora iki inyuma y'uko yongeye gutabwa muri yombi? Ibyo tugiye gukora ni ukuvugana n'abanyamakuru, kumenyesha politisiye mu bihugu bitandukanye ko bongeye kumufunga, kandi uko twabyumvisha ubu ngubu nta n'icyaha kigaragara bari bamushinze. Ubu ngubu dutegereje ko za autorite mu Rwanda zitumenyesha uko byifashe. Yari Raisa Ujeneza umukobwa wa Victoire Ingabire. Ubu ni saa 11:43 muri BBC za BBC London, saa 12:43 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru yacu arabandanya nyuma y'akaruhuko gato. Ibiganiro vya BBC kuri radio Humuriza mu Burundi ni ku murongo wa FM 99.6. BBC Gahuza Miryango. Tugume mu karere k'ibiyaga binini, sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro mu Burundi yemeje ivyavuye mu matora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine yabaye ku itariki 5 z'uku kwezi nyene. Umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi ugiye kwiganzira inama nshinga amateka n'inama mpanuzwa jambo z'amakomine.
sentare ibi yabitangaje nyuma y'umwanya mutoya yejeje gukura ku nzira abarongoye imigambwe itatu ariyo Iprona, CDP, SNL n'urunani Burundi bwa bose bari bashingishije imanza zo kwiyamiriza ingene amatora yagenze. Bamenyeshejwe ko ibirego vyabo bitagira ishingiro. Ni inkuru ya Gildas Ihundimpundu. La séance est levée. Aha n'igihe Valentin Bagorikunda arongoye sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro yarahejeje gushikiriza ingingo z'iyi sentare ku bijanye n'amatora y'abashingamateka n'abajenama b'amakomine aherutse kuba. Iyi sentare yari yituwe n'umugwiseni ujeje gutegura amatora kugira isuzume ingene amatora yagenze yongerere abe ko amategeko yakurikijwe. Hambavu y'ivyo hari n'urunani rumwe n'imigambo itatu yari yituye iyo sentare yiyamiriza ivyo yita amanyanga yigaragaje muri aya matora. Ariko sentare yatangaje ko amatora yagenze neza. N'abayituye bayanegura yabahebuje. Twihweje ko sentare yasuzumye ikanafata ingingo ku madosiye RCCP amajana 54, RCCP amajana 55, RCCP amajana 56 na RCCP amajana 57 yerekeye imanza zo kwiyamiriza zavuye mu matora. Twihweje ko ivyashikirijwe n'abitwaye bitagira ishingiro, twishimikije ingingo y'174 y'ibwirizwa shingiro ivuga ko bitoje bashikirijwe n'umugambi badashobora kuronka intebe mu nama nshingamateka, umugambi wabo utaronse amajwi arenga canke angana n'ibice 2%, abigenga nabo 40%. Umugambi CNDD-FDD ni wo wonyene wagumye mu higanwa kuko washikanye ibice 2% ku rwego rw'igihugu hisunzwe amategeko. Imigambwe yari yashingishije imanza n'Iprona, SNL, CDP hamwe n'urunani Burundi bwa bose itavuga rumwe n'uri ku butegetsi. Yiyamiriza amakosha atandukanye harimo ko abanywanyi bayo bategetswe uko batora canke bakabatorera, indorerezi zabo nazo zigataramugwa canke zigahohoterwa. Olivier Nkurunziza arongoye umugambwe Iprona avuga ko urubanza basomewe na sentare rutabanyuze. Rero ivyo yatwishuye ntitwashimye na gato kuko naho tutoyituye yategerezwa kubona ko ivyabaye bitari vyagenze neza. Ariko ingingo ya sentare y'ibwirizwa shingiro profesa handi uyungururiza kuko yo twaba dufise ingururizo ubunyene twari kuca tuja kunguruza. Olivier Nkurunziza afatiye ku rubanza baciri wabona ko kuba sentare yemeje ivyavuye mu matora atagitangaje kirimwo. Bahejeje kuducira urubanza bakavuga yuko urubanza rwacu rutemewe, nta kindi cyari twari twiteze vyari ivyo nyene bica biba. Ariko kwibwirizo shingiro rihejeje kubagira rikavyemeza cyo mugambwe w'abadasigana uvuga uti genda mukorera abarundi kuko mukazobatorera amategeko mabi, mukazobatorera amategeko atuma ubuzima bw'igihugu butatera imbere, nikizobuza ku mugambwe w'abadasigana twebwe naho tutari mu nama nshingamateka tuzoguma tuvuga ibitagenda neza, tuvugira abarundi kuko umugambwe nico bawutorenze. Inama nshingamateka izobigizwe n'abashingamateka 108 baturuka mu mugambwe CNDD-FDD hamwe na batatu babatwa bongeweko. Gildas Ihundimpundu, Ibujumbura. Urakoze Gildas Ihundimpundu. Tugume mu Burundi. Emile Mworoha yari yitavye Imana afise imyaka 85 azize ingwara mu gihugu cyo Bufaransa yaramaze iminsi yivuriza. Mworoha ni izina ryayirizwi cyane mu gihugu cy'u Burundi, yafatwa nk'inkingi mu kwigisha kahise ku Burundi n'akibiyaga binini. Yarabaye umwigisha muri za kaminuza, abantu umwe mu batwaye n'amashinga amateka y'u Burundi. Bikuru uvyaranze ubuzima bwiwe tubibaze Ale Majiste Barenga. Nkuko amakuru twawe n'umuryango we avyemeza, Emile Mworoha yajyamiye ukuboko kw'abagabo ku munsi w'ejo ahagana isaa 2 z'ijoro muri bimwe mu bitaro vy'i Paris mu Bufaransa, aho yaramaze ukwezi ariko arivuriza. Umwe mu muryango we yabwiye BBC gahuza miryango ko yahitanye n'indwara y'igitigu yaramaze igihe gitari ko arivuza, akaba yemeje ko yasandavye mu mahoro akikijwe n'umuryango wiwe nkuko yari yaravyipfuje. Emile Mworoha akaba yari umushakashatsi w'akahise ku Burundi n'akibiyaga binini, akaba yaramaze imyaka irenga 50 agira ubushakashatsi kuri kahise k'ibiyaga binini na ku Burundi. Yavukiye mu cahoze ari komine ya Muruta n'intara ya Kayanza, ubu n'intara ya Butanyerera,
mu 1940. Inyuma yo kunonosora ibijanye no kwigisha mu gihugu cy'u Burundi yaciye abandaniza amashuri ya kaminuza mu gihugu cy'u Bufaransa muri kaminuza ikomeye ya Sorbonne iri ku mugwa mukuru Paris, aho yaronkera urupapuro rw'umutsindo rwa maîtrise mu 1975 mu bijanye n'akahise. Mu gisata ca politike, Emile Mworoha yarabaye kandi umunywanyi akomeye w'umugambwe w'abadasigana Iprona, ico gihe ari umugambwe rudende wonyene, aho yatwaye igisata c'ugwaruka bita Jirere, aranarongora uwo mugambwe kuva mu 1978 gushika mu 1987. Yaranabaye n'umushikiranganje w'inkino n'imico kama, araba n'umukuru w'inamashinga amateka y'u Burundi kuva mu 1982 gushika mu 1987. Yaranaserukiye u Burundi mu mashiramwe menshi mpuzamakungu, aho yazwi cyane ari ishiramwe rihuza ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa n'igisata ca ONU kijejwe imico n'akaranga UNESCO. Emile Mworoha naho yari muri ayo mabanga yose ntiyayengeshanije kwigisha amakaminuza no kugira ubushakashatsi mu bijanye n'akahise k'ubukoroni mu Burundi, ku mico n'imigenzo y'abarundi, adaseze inyuma n'ubushakashatsi ku karere k'ibiyaga binini, aho yanditse ibitabo 100 mfashanyigisho n'uwiga ukoreshwa amashuri mato mato ayisumbuye n'aya kaminuza mu kwigisha kahise k'u Burundi. Emile Mworoha akaba yari mu karuhuko k'izabukuru kuva mu 2012. Mworoha yitavye Imana afite imyaka 85, akaba asize abana 6 n'abuzukuru 5. Abiwe bakaba babwiye BBC gahuza miryango ko bariko bari yotahukanwa gupfurwa mu gihugu cy'u Burundi nk'uko yari yaravyipfuje. I Buruseli mu Birigi, Alain Majesté Barenga. Urakoze Alain Majesté Barenga. Tugume mu Burundi. Imyaka 20 irarumanye umugambwe CNDD FDD ari uramutswa igihugu. Muri iyo myaka 20 bamwe bavuga ko umugambwe wafashije kugarukana amahoro urateza imbere n'igihugu, ariko abawunegera bavuga ko igihugu cyasubiye inyuma cyane mu bisata vyose. Imvo n'imvano yo ku munsi w'ejo izo bishimikiye kuri izo mpari. Ibi ni bimwe mu byo muzokurikirana muri ico kiganiro. Kuva CNDD-FDD ifashe ubutegetsi nibaza ko ngatawuharira yuko n'imiburiburi hari icuka c'amahoro, ahabe n'igihugu uri kuragenda mu gihugu hagati ubona ko abarundi bagenda imitima iri hamwe, batagenda bikinga ibisaka, batagenda bavuga ati ndavyutse no munsi sinzi ko shika ku mugoroba. CNDD yaratumye yugura amaso abantu, iratwereka yuko finalema igihugu gira kibeho, umwene igihugu ashobora gukora n'amaboko yiwe n'ubwenge bwiwe akagiteza imbere hatabayemwo ukuboko kwa kava mahanga. None mawe hariya mwishombo kugira aje ibijumbu, ibiraya, ibitoke, umuceri, anywe urwagwa, anwe inzoga, akeneye amadovize, arabaho neza cyane kuva ku itariki imwe gushika umwaka uhere, akeneye amafaranga yo kunwa urwagwa, kunwa ibiyeri, yo kugura umunyu, yo kugura amayinite ya telefone, atarinze gukenera amadovize. Sinzi nk'aba bantu tuba mu bisagara usanga kugira bamwe tufungure bisaba ko tubanza kuja kusuma, ariko nk'abavyeyi bari ya ruguru ntanza riri kirabica, nta mwabo bafite ariko nta numwabo bafite uraheruka cyane gose barasuma ukuri kwamye, barasuma nta genda ruguru nta murataja najayo uyo ntajo nje ndavyumva bariko barakumviriza burya abanyagihugu cyane gose nta murataja kwisoko lose ngira kumaranya urumvise rero ivyo François Xavier heje gushikiriza mwene wacu nawe yariko aravuga unyene akavuga nkibi inye bijanye nibyo gusubiramo igisirikare no ko ari ndayize yagisubiyemo burya yashyizeho etat major intégré kandi akurikije ibyo twumvikanye yarusha CNDD ntiyari yarusha. Ndabona ko atavyuzi, ndabizi gose, ndabona ko atavyuzi, ndabizi gose hama ukabesha ngo bagisubiyemo. Umukuru y'udufise ubu yagiye imbere y'abashinga amateka nangiye amateka hajya mu kigobe ejo bundi ati abashinga amateka mubona nukwirwa barajya amahera yagusa n'amadolari mwariko muravuga, yavuze ati baraza bakayakura ngaha muri ntuze aha muri Berbe bagatwara i Dubai bakagaruka uko bagacaza kuyavunja ngaha kwisoka. Poste mu majabo make nawe dusoze ruvuga icokorwa ko umugambi uri ku butegetsi ubanza kwemera igihugu aho kigeze, ubukeni buhari babwemange uko ugumye upfukira ngo namajwi urondera n'inyishu ntiboneka. Nkubo numvirije mugenzanje François Xavier ngo umumama wa ruguru ngo arashobora mu kwirimira ngo amayinite ngo telefone ngo akinywera ikiyeri ngo kigurira gahuze ngo atiri baragira gute ngo amadovize ngo yabonera iyo telefone avuze iza gute, ico kiyeri brarode kugira igikore amadovize ava hanze ngana gute, akene kuja kwenuza ico iyo karubira ayikurahe ko amafaranga y'agaciro. Ariko nk'imvugo nk'iyo kwagenda ukabwira cyo ruguru nkukumengo ntabwe afise ngo amafaranga aciro muhurira bahura misi yose.
ako karagace k'ikiganiro c'imvo n'imvano muzokumva ejo. Dusubize ijambo are Majesté Barenga mu kiganiro c'abaza muganga. Tubaramutse mwese bakunzi wa BBC Gahuza Miryango. Mu kiganiro baza muganga cuno musi tuza kugaruka ku ngorane zo kubura amaraso ku bana b'amahasa canke impanga mu Kinyarwanda bakiri mu nda bita mu Gifaransa syndrome de transfuseur transfusé. Ni ingorane zituma abavyeyi bibaruka amahasa batabashikana bose canke bakaruhira ubusa ku bice birenga 80% z'imbanyi z'amahasa nk'uko ishiramwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS ribishikiriza. Mbega bigenda gute kugira abana b'amahasa babura amaraso bakiri mu nda? Ni ryari vyibonekeza? Hoba hari uburyo bwo kubipima hakiri kare kugira ubuzima bw'abana b'amahasa burokegwe hakiri kare? Kugira turonke umuco twanyerukiye ku bitaro vya kaminuza ya Cherbourg mu majaruguru y'Ubufaransa, maze twegera muganga Gerard Ndayizamba yaronosoye gukurikirana abavyeyi bibungenze n'abamaze kwibaruka mu Gifaransa bita gynécologue asanzwe akorera kuri ivyo bitaro. Atangura atubwira ico kubura amaraso ku bana b'amahasa bakiri mu nda bivako. Ko amahasa asangiye ingobyi imwe placenta haba yitinyirano y'amahasa asangiye ingobyi imwe arashobora kugira ingorane ugasanga hariho umwana umwe atwara amaraso urundi umwe akavyuha cane uwundi akonda. Ivyo bituma bimwe bita mu Gifaransa syndrome transfuseur transfusé, mbere hakavamwo ingorane nyinshi umwana umwe akicwa no kubura amaraso. Kazoza k'imbanyi y'amahasa tukabona hakiri kare tukigize kijya gipimo ca mbere ca ecography. Tubonye rero imbanyi ifise ingobyi zibiri biratunezera gusumba iyo abana basangiye imwe. Mbega kubana w'ubushuri hoho vyo bavyifashe gute? Kushuri birashikaho usanga umwe wese afise ingobyi yiwe mugabo ni gake. Kenshi usanga hari umwe afise ingobyi yiwe mugabo usanga hariho bandi babiri basangiye ingobyi imwe. Muri ico gihe bica bimera nk'uko abana babiri basangiye ingobyi imwe ucuba bakurikirana nk'uko abahinga ba none babisaba, ni ukuvuga usa kugira ecography uko amahinga biraheze kugira urabe ko ata umwana abuze amaraso. Muganga Gerard Ndayizamba avuga ko gusuzuma ko abana b'amahasa bakiri mu nda bafise amaraso akwiye bishoboka kandi bikunda, ariko bisaba ko umuvyeyi afise inda y'amahasa aba yisuzumishije hakiri kare. Izo ngorane z'uko umwe ashobora kubura amaraso ndakaronka menshi turafise uburyo bwo kuzipima. Turashobora kubona umwana abuze amaraso afise bijya bita anemie dukoresheje kijya cuma gipima mu nda kimurika mu nda bita ecography. Turafise umuti turondera mu bwonko bw'umwana mbere tukamenya n'igitigiri ca hemoglobine afise dukoresheje ico gipimo. Hanyuma rero iyo dusanze akenya amaraso turayamutera ducishije mu ruzogi, hanyuma imbanyi ikabandanya. Kugira utera amaraso umwana ari mu nda bisaba ubuhinga bwa none, bisaba ivyuma bikomeye bita fetoscope, bigasaba no kuba ufise ecography ikomeye gose yacuma kimurika mu nda. Hanyuma cane cane hauze abashobora gupima abo bana baba bakenya amaraso cane, kuko kugira ushobore gupima ku mwana akenya amaraso akiri mu nda bisaba ubuhinga. Iyo rero hari ingobyi zibiri hoho muri rusangi amahasa avuka ameze neza, naho rimwe na rimwe hashika akavuka ataragera. Yamara ntavuga ko bishoboka, yemeza ko abahinga n'ivyuma byo gukurikirana abavyeyi bafise izo ngorane bikiri bike muri Afrika iri musi ya Sahara, ari naco gituma abana b'amahasa bitaba Imana bakiri mu mbanyi canke bariko baravuka bakiri benshi. Sagaseswa rumuri Afrika irakenye bimwe birengeye abavuzi cane cane abanonosoye nk'ibi twariko turavuga. Ico mwomenya nuko 20% ry'abantu bari ku isi baba muri Afrika, murumva turashika muri ya nusu, ariko 25% y'abarwayi bari ku isi bari muri Afrika. Ikibabaje rero nuko uravye igitigiri c'abavuzi bari ku isi yose
Afrika ifisemo gusa 3%. Ni hano ce dusoza kino kiganiro baza muganga twari twaremeshereje mu bitaro vya kaminuza ya Cherbourg ni mu ntara ya Normandie mu majaruguru y'Ubufaransa. Dushimire vy'imva mutima muganga Jean Ndayizamba yaduhaye umuco. Ale Majesté barenga nabashikirije kino kiganiro nkabadabifurije kururanirwa mu byanyu no mu banyu. Urakoze Ale Majesté barenga na Jean Ndayizamba mwariko muravugana imbere yo kubasezera ndabutse ku ibiganiro vya BBC gahuza miryango bibandanya no mu minsi y'impera y'indwi. Amakuru no musagarukiye ngaha mwarakoze kubana natwe muri nondwi yose weekend nziza mwese murakoze. Thank you.